Mwiriwe ndi Davi ni ku munsi duca hirya nino amakuru agezweho buri gihe. Ejo ku rubuga umwe yavuze ngo aho zibonetse zitangwa ku kimenyane. Yongeye ati aho narindi zari zihari ariko udakomanze ico ufungura nta Amstel yaboneka. Ikinyobwa Amstel nico ca mbere gisa n'icyabuze gose. Abanyotewe mwifate Brarudi ntiyorohewe. Iyo niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga uyu munsi. Usomye mu kinyamakuru Iris News urabona ingene mu ntara ya Ngozi hagomba hahera indwi zirenga zibiri ico kinyobwa atahugikubisa ijisho. Ngozi kandi si Amstel yonyene yabuze. Haba kuronka Primus ntoya na nini, Amstel bita beshu canke Primus Black navyo nyene ntivyorosha. Radio Television Isanganiro nayo itubwira uko vyifashe Bururi. Ngo haboneka ibinyobwa vya Royal ni Fanta. Amstel yo ngo imaze indwi zibiri itahabarizwa. Abantu baridoga cane ngo hari n'abasigaye baca bihereza inzoga zo mu ducupa twa plastique bakagira ubwoba ko zishobora kubamerera nabi kuko batazimenyereye. Ariko rero iki kibazo si gishasha. Dusubiye inyuma gato nko mu 2022 mu nama nshingamateka umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yari yaje kwishura ku bibazo by'abashingamateka. Yavuze ko ubukene bw'isukari, amahera y'agaciro, ubukene bw'ibikoresho bita matière première hamwe n'ubushobozi bwo guhingura ibinyobwa ari byo bituma iyo shira hamwe rikora ibinyobwa bike. Umushikiranganje Marie Chantal acatanga ihumure ko leta yatanze impusha ku bagwiza tunga bipfuza kurangura isukari hanze y'igihugu. Bari biteze ko ico kibazo gica kiva mu nzira ariko ntivyakunze. None vyankiyehe? Brarudi yasohoye itangazo ejo rivuga ko itari kiroroherwa no kuronka ivyankenegwa biva hanze, ikitanga ibintu bibiri nyamukuru bibituma: umutekano muke urangwa mu bice vy'ikiyaga gitukura Mer Rouge hamwe n'ubushobozi buke bwo kugira ikigega cyo gutegekanya ivyo biva hanze bikoreshwa mu guhingura inzoga, bikaba biva kwikena y'amafaranga y'agaciro akwiye. Kubavuga ko izo nzoga zikena kubera zishogwa hanze, Brarudi ngo sivyo. Turamaze kubona ko igihe cose ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi buvuzwe, ikibazo c'amadevise cama gica kigaruka. Mu misi iheze banki nkuru yarafashe ingingo zorosha itembera ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu, nko kurekura amashirahamwe agasubira kunguruza amakonti acako amahera atari amarundi inyuma y'imyaka 7 bidakora ino. Haragiyeho kandi isoko ihuza amabanki mu kudandaza amadevise, marché interbancaire des devises, ariko ntibiraboneka cane. Umwigisha Leonce Ndikumana, umwarimu muri kaminuza ya Massachusetts muri Amerika, yarerekanye ko ikena ry'amadevise rifise inkomoko ku kuntu Burundi burungika ibicuruzwa bike cyane kandi vyibanze, produit de base mu mahanga bitanahinguwe. Ivyo bicuruzwa bihura n'ihungabana mu vy'ubutunzi ku rwego mpuzamakungu. Professeur Ndikumana ati kwibaza ingene bogwiza umwimbu w'ibishogwa mu makungu vuba vuba guhinjira amadevise ni kwihenda. Ngo uwo tumakamisha amafaranga akomoka ku mfashanyo y'iterambere aide publique. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Uburundi bugiye gutana mu mitwe na Madagascar mu mupira w'amaguru. Inyuma yo gutsinda Uburundi 1-0 muri CAN yabereye mu Misiri mu 2019, umugwi serukiragihugu wa Madagascar ugiye gusubira gutana mu mitwe n'umugwi serukiragihugu w'u Burundi mu rukino rwa kivandimwe ruzoba itariki 22 z'uku kwezi. Madagascar iri mu kibanza c'109 mu gihe Burundi buri mu kibanza c'140 ku rutonde rwa FIFA rwo mu kwezi kwa kabiri guheze. Ubumwe bwa Afrika ngo burashigikiye ubutumwa bw'ingabo zegukira SADC muri Congo. Harejo mu nama y'umugwi ushinzwe ibibazo vya politike, amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika, aho M23 n'indi mihari nka ADF na FDLR isabwa gushira ibigwanisho hasi. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga hwaniro zacu, ahanje tuzosubira ejo.